Yesu ni aba hafi yacu tukagenda nawe tukamutabaza azodutabara. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire turi kumwe. Turashimiye Imana ko Imana iduteye iteka mu bwoko bwayo, kuba turi imbere y'inyonga zayo twumva ivyiza vy'ijuru. Dusome igitabo c'umuhanuzi Yesaya igice ca 49 kuri uyu murongo wa 20, umurongo wa 20 wonyene nibaza ko twahabonye. Aravuga ngo abana wari waranyazwe bazovugira mu matwi yawe bati aha hantu haratwagiye, segenya turonke aho tuba. Amen. Dusubiremo. Abana wari wanyazwe bazovugira mu matwi yawe bati aha hantu haratwagiye, segenya turonke aho tuba. Reka kugira ngo tuzigame umwanya dufatanye n'iki gitabo c'Abami ba kabiri igice ca 6 kuri umurongo wa mbere. Igitabo c'Abami ba kabiri igice ca 6 ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Haravuga ngo bukeye abiga ibyo kuvugishwa babarira Elisa bati heraba aho tuba haratwagiye nk'uko nawe ubibona, none turakwinginze turekure tuje kuri Yorodani, umuntu wese yicira igiti twiyubakire aho kuba. Arabishura ati nuko nimugende. Umwe muri bo aramubarira ati ndagusavye wemere kujana natwe abasavyi bawe. Aramwishura ati nuko ndaje tujane. Nuko barajana, bashitse kuri Yorodani batangura guhumbira ibiti, maze umwe muri bo ariko aricira igiti ncabiti mijukira mu mazi, araboroga ati ewe jewe ndagowe, erega mugenzi yari intizanyo. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati ikorokeye hehe? Arahamwereka, araheza aca igiti aterera mu mazi, atuma ya ncabiti ireremba. Aramubarira ati yabire, aramvura ukuboko arayakira. Mana ishimwe cyane. Muri iki gitabo c'umuhanuzi Yesaya 49 twasomye ngo abana wari waranyazwe bazovugira mu matwi yawe bati aha hantu haratwagiye, segenya turonke aho tuba. Abana wari waranyazwe, aha twari twaranyazwe. Ibi vyiza, izi ndirimbo tuhaye twumva kera zari z'ubwoko bumwe gusa, ubwoko bw'Abisirayeli. Twebwe abanyamahanga nta mana twari dufise, ariko kubw'ubuntu Umwami wacu Yesu Kristo aza kuri iyi si araducungura, natwe ducika abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka tugorore ibiganza byo gushimira Umwami wacu Yesu Kristo, kuko uku kuntu dushagaje imbere y'Imana, mbere bwari ubwoko bwa Isirayeli gusa. Twebwe murabizi ko mu Burundi basenga kiranga bakabandwa bagaterekera, muri Kongo basenga kimbira igiti n'ayandi moko, mu Rwanda basenga ryangombe n'izindi mana z'uburyo bwinshi, imana zibazanye, imana z'ibishushanyo. Ariko iyi Imana ya Isirayeli yari Imana isengwa n'Abisirayeli gusa. Imana ishimwe cyane ko uyu munsi ari Imana yacu twese. Imana ishimwe cyane. Turi abana b'Imana. Rero abana b'Imana twari twaranyazwe, tunyagwa nande na wa murwanizi Satani, ariko Yesu adukura mu kinyago, adushira mu ruhongore rwiwe. Imana ishimwe cyane. Uru ruhongore yadushizemwo
nk'uko aba bana b'Imana bavuze ngo bavugira mu matwi y'Imana ngo rega mana aho tuba haratwagiye. None siko tumaze iminsi twumva amajambo yanditswe mu gitabo Paulo yandikiye abikorinto ba mbere igice cya 4 kuri umurongo w'indwi, amajambo avuga ati ninde agutera kwitandukanya n'abandi, kandi icyo ufise cyose utahawe n'igiki, ariko namba waragihawe niki gituma wirata nk'utagihawe. Icyo ufise cyose nicyo wahawe, nimba uri umwana w'Imana nuko wabihawe. Amen. Nimba uri ngaha mu ngoro y'Imana nuko wabihawe. Abatabihawe bari hanze, kandi abatabihawe ubu bari mu bihe byo kunezereza umwami wabo Satani. Ariko twebwe ko twabihawe tukaba turi abana b'Imana, tukaba turi mu ngoro y'Imana, ni byiza yuko tumenya neza yuko tudakwiye kwishima, ariko dukwiye gushimira Imana yabigize uko yagomvye kugira ngo wewe nanje ducika abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubw'ivyo rero ivyo dufise vyose niyo yabiduhaye. Uyu mubiri mwiza ufise niwe yawuguhaye, ubwenge ufise niwe yabuguhaye, iyo diploma ufise niwe yayiguhaye, amashuri wize niwe yabiguhaye, abana ufise niwe yabaguhaye, umukenyezi ufise niwe yawumuguhaye. Haleluya. Ivyo ufise vyose niwe yabiguhaye, nubwo butunzi ufise niwe yabuguhaye. Iri jambo ngo ivyo dufise vyose ni Imana yabiduhaye. Kubw'ivyo ntacyo dufise twokwirata, kuko twagiriye ubuntu ducika abana bayo. Kubw'ivyo nk'abana bayo tumenye neza yuko ivyo dufise ni vyayo. We ni papa, aratwitwaririka twese, atugirira neza twese. Iri joro yarayatuzigamye, yarayaturwanira intambara zitandukanye. Uyu munsi turi imbere yiwe kugira ngo twumve ivyo tugombako. Nibihe ivyo tugombako? Nukugira ngo twagure ubwami bwiwe, twagure aho turi. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitabo c'abami igice muri iki gitabo c'abami ba kabiri twasomye igice cya 6 kuri umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi, twasomye ngo abukeye abiga ivyo kuvugishwa babarira Elisa bati raba aho tuba haratwagiye, nuko none turakwinginze ngo uturekure tuje kuri Yorodani, umuntu wese yicira igiti twiyubakire aho tuba. Arabishura ngo nimugende. Abigishwa b'ivyo kuvugishwa n'Imana babwiye Elisa yuko aho baba habagiye. Biraboneka yuko abisezerano rishasha, twebwe abigishwa ba Yesu Kristo, aho tuba haratwagiye. Kandi mboneyeho no kuba felicita, kuko aba bose bari hanze n'abari mu kibanda nabo mwavyaje ubutumwa. Kuko Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo nimugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banje. Matayo 28 igice ca 18, mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banje. None rero mwarakoze ico gikorwa ciza cyo guhindura abene data bari hanze n'abari mu kibanda kugira ngo bahinduke abigishwa b'Imana. Yesu abahezagire cyane, kuko aba sibo bizanye, ni mwebwe mwabavyaje ubutumwa bacika abigishwa ba Yesu. Nico gituma rero Imana ibahezagire cyane, kuko mwashikije ijambo Yesu yasize abwiye abigishwa biwe ngo mugende muhindura amahanga yose kuba abigishwa banje. Kuko umugambi mukuru Imana Yesu bafise nuko abantu bose bahinduka abigishwa b'Imana. None rero Yesu abahezagire ko mwakoze ikorwa ciza cyo kugira ngo muvuge ubutumwa bwiza, abantu bihane, hama baze bacike abigishwa b'Imana. Iyo umupapa n'umumama bavyaye abana benshi 13 14, ndafise abagenzi sinoharura bafise umwe afise abana 13 ubundi 15, ugasanga afise inzu irimo 2 chambres na salon,
abagira amagorwa ni bande? N'abana, kuko baravyigana, siko? Umuntu afise abana 13 12 akaba mu nzu ya deux chambres na salon, bamwe barara ku gitanda, abandi hanze, abandi muri salon. Kubera iki? Habagiye. Ababigishwa babwiye umwigisha wabo Elisha ati aho tuba haratwagiye, none rero turakwinginze ngo utureke tuje kurondera ibiti twubake. Hanyuma ati nimugende. Umwe muri bo agira ubwenge ati none ntiwotwemera tukajanaga mwigisha? Ati okay, tujane. Natwe rero nuko muri uku kugira ngo twagure, birakwiye yuko tujana na Yesu mu kwagura aho tuba, aha bari bene data bari kuja kugira ngo baje guhumbira ibiti kuri Yorodani kugira ngo bashobore kwagura. Basabye yuko bajana na Yesu. Natwe rero biradukwiye yuko tujana na Yesu. Bo bajanye na Elisha, natwe turakwiye yuko tujana na Yesu, kuko muri uko kuja guhumbira ibiti kugira ngo bagure bajanye na Elisha. Natwe kugira ngo tuje guhumbira ibiti twagure tukwiye kujana na Yesu, kuko tutajanye na Yesu turashobora kugira ingorane, kandi tugize ingorane turi kumwe na Yesu turamutabaza ati hewe jewe ndagowe. Imana ishimwe cyane. Rero muri uko kujana na Yesu dukwiye kujana na Yesu kugira ngo nitwagira ingorane Yesu adutabare, kuko abana b'Imana aho banitse Satani nta yifuza ko amasaka banitse cyangwa imyumbati banitse ngo yume acateza imvura, ariko duca dutabaza Yesu. Yesu dutabaza akazuba kake, ivyo twanikiye tubidandaza. Imana ishimwe cyane. Tujane na Yesu mu rudandazwa kugira ngo duhumbire turonke aho twagura. Imana ishimwe cyane. Ababigishwa bagize ubwenge bwo kugira ngo bajane na Yesu, kuko umwe muri bo amaze kubwira ngo umwigishwa wiwe ngo bajane, umwigisha kwabemerera, bariko barahumbira baca ibiti, incabiti yamijukiye mu mazi. Hama muri uko kumijukira mu mazi araboroga ataka ati ewe jewe ndagowe, ewe jewe ndagowe. Erega mugenzi yari intirano. Uyu munsi tuborogeshwa na byinshi. Ni uyu yaborogeshejwe n'incabiti yamijukiye mu mazi y'intirano, ariko uyu munsi ibintu abantu batuma baboroga ni byinshi. Umushefu wawe arashobora kukubangamira ku kazi ukaboroga tewe Yesu jewe ndagowe ntabara, umushefu arambangamiye. Canke uwo mukorana arashobora kukurementaniriza kubera yuko agufitiye ishari, ukaboroga utakati ewe Yesu ndagowe ntabara, kuri uyu mwene data dukorana arambangamiye, arandya umutima, ambuza amahoro. Ababanyi barashobora kukurya umutima ugatabaza tewe Yesu ndagowe ntabara. Abanyeshuri imbere y'ikibazo birashobora kugucanganya, wari wabiborotse wavyize, ugatabaza tewe Yesu ndagowe ndabona umwotsi gusa, ndabona umwotsi ntabara Yesu. Yesu akagutabara ukaronka amanota. Ni byinshi dutabaza Yesu akadutabara bene data. Uyu yaboroze atakambira umukozi w'Imana kuko yari hafi yiwe aramutabara. Imana ishimwe cyane. Yesu ni yaba hafi yacu tukagenda nawe tukamutabaza azodutabara. Imana ishimwe cyane. Turabana bayo, kandi Satani ntiyifuza yuko tumererwa neza. Hariya yadushize mu bikorwa bitandukanye. Satani ntiyifuza yuko udandaza wunguka. Satani ntiyifuza yuko uronka promotion ku kazi. Ariko kandi hamwe n'ivyo ni haba intambamye ugatabaza Yesu azogutabara. Uyu mwigishwa yagize neza kujana n'umwigishwa. Nawe uzobugize neza ni wajana na Yesu, kuko uyu Yesu ni wajana nawe azogutabara muri vyose. Uyu mwigisha yatabaje avuga ngo iki? Ati ewe jewe erega yari intirano. Erega ivyo dufise vyose ni bitirano. Warubizi ivyo ufise vyose ni vyo Imana yagutije. Abo bantu ufise nabi Imana yagutije.
uwo mugore ufise n'uw'Imana yagutije, umufate neza. Niwishinga kumukubitana akazi kawe, Imana irashobora kumukwambura. Mbega barubizi ibyo dufise byose nibitizanye Imana yadutije. Kubw'ivyo rero nimba ivyo dufise byose ari ivy'Imana yadutije, reka tubifate neza kugira ngo ntitubabaze Imana yabidutije. Iyo ngabire ufise yo kuririmba, iyo ngabire ufise yo kuvuza inanga, iyo ngabire ufise yo kurongora korale neza, ni Imana yabigutije. Kubw'ivyo ntubifate nabi kugira ngo ubabaze Imana yaguhaye iyo ngabire, kuko iyo umuntu agutije ikintu ukagifata nabi bituma agutije ababara. Umuntu agutije imodoka ukayigonga, umuntu agutije agakinga kiwe ukakagonga, umuntu agutije impuzu yiwe ukayitabura, ntubumubabaje. Ivy'Imana rero yaduhaye vyose nivyo yadutije, tureke kumubabaza. Uyu mubiri Imana niyo yagutije, ureke kumubabaza. Imana ishimwe ko ngaha mwese mufise imibiri yanyu original, nta wigeze ahindura ngo ayigire inzobe kandi yirabura, ngo awugire uwirabura kandi yari inzobe. Mwese muri origin. Imana ibahezagire cyane. N'imishatsi yanyu kandi nuko uwimvi zaje ziriko, nta kanta yashizemo ngo yihindure. Uko Imana yagugize nuko nyene uragumuko, kuko uyu mubiri ni Imana yawugutije. Yesu aguhezagire cyane. Rero ivyo dufise ni ivy'Imana yadutije, mureke rero tuyikorere mu vyo yaduhaye, twagure dusanure kugira ngo duheshe Imana icubahiro, kandi kugira ngo dushishikare kuvyara tuvuga ubutumwa, abantu bashishikare bagukirwe. Imana ishimwe cyane. Twaje muri iyi si ataco dufise, ivyo dufise vyose tuzobisiga, tugende uko twaje niko bimeze. Dusome Samweli, igitabo c'umuhanuzi Samweli, igice c'9. Igitabo ca mbere c'umuhanuzi Samweli, igice c'9, hanyuma ku murongo wa 3 n'uwa 6. Dusome nga mu gitabo cyo wavugishwa n'Imana ca mbere ca Samweli, igice c'9 ku murongo wa 3. Bukeye indogoba za Kishi se wiwe ziratakara. Kishi abarira Sawuli umuhungu wiwe ati hitana umuntu umwe mu banyarugo muje kurondera izo ndogoba. Ku murongo wa 6 nawe aramwishura aterega muri iki gisagara hariho umuntu w'Imana kandi n'umunyacubahiro, ivyo avuze byose bihora bishika. Enda se tujeyo kumbure yo turangira inzira tujana. Igice c'10 ku murongo wa 14 havuga ngo se wabo wa Sawuli abaza Sawuli ati wa muntu wiwe ati mbega mwagiye hehe? Aramwishura ati twagiye kurondera za ndogoba, maze tubonye tuzibuze tuja kwa Samweli. 15 se wabo wa Sawuli aramwishura ati ndase barira ibyo Samweli yababwiye. Sawuli yishura se wabo ati yatubariye neza ko indogoba zabonetse, ariko kuvyo ubwami Samweli yamubwiye ntiyagira ico amukerukiriza. Yesu nashimwe cyane. Amen. Amen. Aha wa mwigishwa ya ncabiti ishoka ikorokeye mu mazi, urumva yari itakaye, aca araboroga, umukozi w'Imana araza kumutabara. Aha naho dusomye muri iki gitabo c'umuhanuzi Samweli, igitabo ca mbere, havuga ngo 9 havuga ngo bukeye indogoba za Kishi ziratakara. Kishi abarira Sawuli umuhungu wiwe ahitana umugurano mu nzu kuja kurondera izo ndogoba zazimiye. Kishi yabariye umuhungu we Sawuli kugira ngo baje kurondera indogoba ziwe zazimiye. Hanyuma Sawuli n'uyu mukozi wiwe bari bajanye bagira ubwenge bwo kuja kurondera umukozi w'Imana. Amen. Nkuko uyu mwigishwa
amaze kuzimiza incabiti yagize ubwenge bwo gutabaza umukozi w'Imana. Sawuli amaze kugira ubwenge bwo kuja gutabaza canke kurondera umukozi w'Imana Samweli nk'umuhanuzi, nk'umuvugishwa, kera aho babita bakamenyi kuko baba bazi ibintu, baje inama bari mu nzira bagiye kurondera izo ndogoba bati hariho uwitwa Kamenyi ariwe muvugishwa, ariwe mukozi w'Imana Samweli, reka tumurondere tugende atubwire aho izo ndogoba zazimiriye. Imana ishimwe ko muri uko kwigira iyo nama nziza baciye baharonkera ikindi kintu bataziga. Nukuvuga urashobora kuba waraje hamwe ishengero ufise ingorane kanaka, kumbure y'uburwayi, cyangwa ufise ingorane kanaka, kumbure hari umuntu uje kurondera, ariko kubera ko uje aho abahanuzi bari ugaca uronka inyishu utaziga. Uyu Sawuli n'uyu mukozi bari kumwe bagiye kurondera umukozi w'Imana, hanyuma baharonkera ivyiza bataziga. N'ivyihe vyiza bataziga nibihe? Sawuli yasanze Imana yaramucaguye kugira ngo umwami abe umwami wa Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Rero kuza kwawe uje kurondera agakiza biguha kwitwa umwana w'Imana. Kuza kwawe mu ngoro y'Imana biguha kwitwa umwana w'ubwami bwo mu ijuru. Kuza kwawe mu ngoro y'Imana biguha kwitwa umwami n'umuherezi. Imana ishimwe cyane. Petero wa mbere igice cya 2 avuga ngo mwatoranijwe kuba abami n'abaherezi. Kubera iki? Nuko mwaje aha mu ngoro y'Imana. Kuko Sawuli yagiye kurondera ivyo yazimije ku mukozi w'Imana, ivyo yaragiye kurondera biraboneka, kandi n'ivyo ataziga arabironka. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga uko twaje, bamwe baza ari abakene, abandi baza ari abashomeri, abandi baza atabagore bafise, abandi baza atabagabo bafise, mugabo kubera ko baje kwa Kamenyi, kwa Samweli, mu ngoro y'Imana, ahari abakozi b'Imana, aha baraharonkera akazi. Imana ishimwe cyane. Hariho abaje ari abakene badafise akazi, aha baharonkera akazi. Hariho abaje ari abasiribateri badafise abafasha, aha baharonkera abafasha. Hariho abaje ari abigeme badafise abafasha, baharonkera abafasha. Aha tuharonkera vyinshi. Imana ishimwe cyane. Aha tuharonkera amahoro. Nico gituma rero ivyatakaye, ivyakuzimiranye naha bironkeka. Imana ishimwe cyane. Kera wari ufise ingabire yo kuvuga ubutumwa muri prison. Kera wari ufise ingabire yo kuvuga ubutumwa mu bitaro. Kera wari ufise inyota yo gusenga, ariko vyaragutakaranye, ntavyo ugifise. None naha birondererwa kandi naha bironkeka. Nuze rero we wabizimije kugira ngo wongere bironke. Kera wari usenga ubuntu gisenga. Kera wari usoma ijambo ry'Imana ubuntu gisoma. Kera wari uja kuri abarwaye mu bitaro ubuntu kija kubaraba. Vyaragutakaranye, vyarakuzimanye. Kera wari ufise urukundo ku bantu bose ukabanezererwa, ariko vyaragutakaranye. Kera wari ufise ingabire yo gufasha abantu ubuntu kibafasha, vyaragutakaranye. Nuze kuri bakamenye, nuze ku bakozi b'Imana bakurangiraho vyagutakaranye. Twunamika amaso yacu. Uwo vyatakaranye turamuhaye kaze. Uwahora senga atagisenga turamuhaye kaze. Uwahora aja kura abarwayi mu bitaro atakijayo turamuhaye kaze. Uwahora soma ijambo ry'Imana ubatagisoma turamuhaye kaze. Uwahora afise ingabire y'urukundo batagikundana turamuhaye kaze. Uwahora yisonzesha akaja imbere y'Imana vyaramutakaranye turamuhaye kaze. Nuze kuko naha bironkeka. Sawuli agiye kwa Samweli yaciye aronka ivyo atarafise, yitwa umwami wa Isirayeli. Nawe niwaza uritwa umwana w'Imana, niwaza uritwa usamuragwa, umwana w'ijuru. Turaguhaye kaze tugira ngo dusenge Imana. Turakwiteze kugira ngo uze urondere ivyagutakaranye, kuko Imana yiteguye kubigukomorera no kubigusubiza, kuko uri uwayo. Ivyo ufise vyose ni vyayo. Nico gituma rero muri aka kanya tuguhaye kaze kugira ngo uze wongere ukomoze ivyagutakaranye, wongere usubirane ya mahoro wari ufise, wongere usubirane wa munezero wari ufise, wongere usubirane rwa rukundo wari ufise, wongere usubirane ya nyota yo gusenga wari ufise, wongere usubirane kwa kwitanga uja kuri abarwayi mu
bitaro wari ufise, ivyagutakaranye vyose wari ufise, wongere ubisubirane, hama wongere useruka imbere y'Imana wumva yuko Imana ikunezerewe. Dusenga Imana. Dusabe Pastor Deo asenga Imana. Turagushimiye Yesu Kristo mwana w'Imana, turagushimiye icyakuzanye, waje kuronda no gukiza icari carazimiye. Aba hari ikintu bumva batakaje, ikintu bumva bazimije, ikintu baje gukomoza muri kano gatondo. Mana, baje gufuruza, baje ku isoko ry'agakiza, rya soko ry'amahoro, rya soko ry'ubugingo, rya soko ry'ukwera, rya soko ry'ivyizigiro. Nahandi agakiza kabonerwa atari muri Yesu wenyene. None ubagire neza utazohinda na rimwe uje kuri wewe, uje kurondera wese arakubona, uje akeneye amahoro wese arayaronka. Mana, turagushimiye ko baje kubaka imitima yabo. Nta wundi mwubatsi akomeye ashobora kubaka imitima, ashobora kubaka ishengero atari we Yesu wenyene. Nushobora kubaka imitima ukayisanura, nushobora kubaka imitima Satani yagiriye nabi, nushobora kubaka imitima yacu ikuzura amahoro, ikuzura ubwiza bw'Imana, ikaba inzu yo mu buryo bw'imuhemu, inzu Imana ibamwo. None ubagereremwo Yesu Kristo, wari yumva yagiwe ahantu Mana Satani yamushingiye akarimbi, yumve yiyaguye gose, yagukiwe muri we afise amahoro, yumve muri we yidegemvya gose, yumve Mwami yagukiwe mu kugukorera, yumve yagukiwe mu gushinga intahe, yumva ashitse ahantu hiyaguye gose, yumva ashitse ahantu ho kuruhuka, ahantu h'amahoro, ahantu ho gutungishwa nawe, ahantu Mwami aronka ico cose yaranyazwe n'umwansi, ahantu atungishirizwa muri wewe, ahantu Mana agabirwa muri wewe ingabire zose Mana, agatungishwa nawe Mwami, agatungishwa na muhemu yera, kwango kuri wa munsi Mwami ivyo umuntu vyose yagukoreye azohabwe kaze mu bwami bwo mwijuru, azoronka ingero y'ibikorwa vyose yakoze, kuko yagendanye nawe, ko yakoranye nawe, ko yabanye nawe, ko yaguye ubwami bw'Imana. Haleluya! Kuko yakuje ishimwe ryawe, kuko yakoze igikorwa cawe, ico wamuhamagariye, ico wamujeje, icavutse mu mutima, ico wamushizemwo, ko yagikoze Mwami n'umutima ubikunze atidodomba, ko yabikoranye nawe Mwami. Haleluya! Ko uhaye ikibanza ca mbere kwango mukorane kandi ukamukoresha ivy'ubuhizi. Urakoze kuvyumva, urakoze kubikoze, savye muri ivyo bikeya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umuntu Satani yoba yaragiriye nabi ahaguruke. Arashobora kukugirira nabi mu buryo butandukanye, arashobora kuguteza indwara zidakira, ukaja kubaganga hose bikananirana. Gerageza uyu munsi, Yesu ni muganga mukuru, kandi we nta mafaranga gusaba. Abadokiteri baragusaba amafaranga, bagusaba consultation, bakakwandikira ordonnance ukaja kugura, ariko Yesu agusaba ukwizera gusa. Umwizere, nta ordonnance akwandikira, nta consultation agusaba kumwizera. Burwayi bwawe wizere ko agiye kugukiza, niba buhanga amaso ukamwitakambira atewe Yesu ntabara. Aragutabara mu burwayi, aragutabara hariya ku kazi, aragutabara mu babanyi, aragutabara mu rugo rwawe, aragutabara hagati yawe nabo mutabanye neza. Imisozi ihagaze imbere yawe y'amageragezwa yiteguye kugutabara. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubura ubu bwoko bwawe Mana, abana bawe watoranije, ukabagira inyego wiharije, ukabagira abami n'abaherezi, ukabaha icubero cyo kwita abana b'ubwami. Ngaba barahagaze nyakubahwa, baragoroye ikiganza cyo kukwereka amagorwa, intambara barimo, imisozi ihagaze imbere yabo.
baragutakambiye wa Mana ushobora byose, wa Mana utananirwa, wa Mana ubakunda, wa Mana we warobanuye ukabagira abana bawe. Ngaba Mana barahagaze imbere yawe, umwe wese nibimugoye, umwe wese nibimuruhije, umwe wese n'intambara arimwo, umwe wese n'indwara zimubangamiye. Nguyu Mana aragoroye ikiganza, numukoreko, numugirire neza mw'izina rya Yesu Kristo. Reka ububasha bwawe bwururuke bugendagende kuri uyu wese ahagaze mw'izina rya Yesu Kristo. Intambara arimwo, amageragezwa arimwo, uyu mwanya nene ubushobozi bwawe bwururuke bumukoreko Mana, bumanuke kuva ku mutwe gushika umubiri wose no mu birenge mw'izina rya Yesu Kristo. Mana turamusengeye, numugirire neza Mana muri biriya bikorwa akora, muri uriya rudandaza rwiwe, hariya ku kazi, hariya mu babanyi, hariya muhiriwe, umugirire neza nyakubahwa. Imisozi yose ihagaze imbere yiwe, intambara zose ziri imbere yiwe mw'izina rya Yesu Kristo uzisangangure uyu munsi. Ave ngaha yumva Mana yuko agiriwe neza n'Imana, kandi ave ngaha afise ukwizera yuko uri Imana iri kumwe nawe, Imana umuremyi w'imukunda, kandi ave ngaha azi yuko umubiri w'ubohotse. Ndagushimiye Mana kuvyumvise, ndagushimiye Mana kubagiriye neza, ndagushimiye Mana kubakijije, ndagushimiye Mana ko imisozi yari imbere yabo yisenyuye, ndagushimiye Mana ko intambara barimwo baracamwo kuzihagaritse. Reka Mana amahoro n'umutekano agaruke mu bugingo bwabo, amahoro n'umutekano agaruke mu kukazi kabo, amahoro n'umutekano agaruke mu ngo zabo, amahoro n'umutekano agaruke mu bikorwa byabo mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuvyumvise Mana, urakoze kubikoze, ni mw'izina rya Yesu bisavye, amen. Nuko abumvise amajambo mwese Imana ibahezagire.